jewe na kibanza nishiramwe ahubwo ndi namba 0. Namba 0. Sigura ko abandi bose bazi nyuma yiwawe. Kubera imbere y'ibiharuro hatangura 0 ende turabiza mu nyuma. Sinshobora gutera imbere ngo no fuma ngende kukudandaza itomate mugabo. Yeah. 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 Hello abakunzi b'Ikirezi Web TV, karibu cyane mu kiganiro mukunda celebrities. Kuri micro mukaba muri kumwe na Omar Mugisha, ukipenda nite Omi Classic. Uno musi tukaba tubafitiye umutumire adasanzwe, reka tumuha akanya idondore. Karibu cyane mu kiganiro. Murakoze cyane Kirezi. Je nitwa Linah Blanche, nkaba muririmvyikazi u Burundi. Kandi ndashimira Imana kubona ko uno musi ndi ngaha namwebwe. Wavuze ko umurundi muga benshi baravuga ko utari umurundi. Linah Blanche vyakira gute kenshi abantu bavuze ko utari umurundi kazi? Ego ni benshi babivuga kandi si bibi ko babivuga kuko inkomoko zanje zirazwe, ariko ndafise ubwene gihugu biciye mu mategeko. Ariko turese ubwo bwene gihugu inyuma imbere y'uko uronka ubwene gihugu wari usanzwe ufite ubwene gihugu bw'abarundi, wari umurundi kazi? Oya, mu bisanzwe jewe mva mu gihugu cha Tanzania na Kenya. Mama wanje yari mu Kenya, papa wanje akaba yari mu Tanzania. Ego. Ucugira mariage n'umurundi? Ego. Novuga ko ndi mu East African. Linah Blanche wehuse gushira habona video nshasha yitwa ntumbe kure, video nziza, felicitation kwanza. Murakoze cyane. Linah Blanche watanguye muziki ryari? Kera cyane natanguye muziki officiellement canke gutangura nyene kuririmba bisanzwe. Kugira abantu batangure kumenya Linah Blanche hari ryari? Hari muri 2008 mvuye muri Tasker Project Fame. Linah Blanche umuziki wawe uravye aho wahereye naho ugeze ushimiki uneguriki? Novuga ko ndiko ndabona ko ndiko ndatera ntambwe, ndiko ndatera imbere, ndashimira Imana kandi sinovuga ngo ari byo nanka cyangwa ari byo ndiko ndemera, ndiko ndaraba gusa aho nshikana naho nyene mugabo ingufu ziwanje nizo nshira imbere cyane. Vision ya Linah Blanche muri music ni yahe? Gushika kure, kuba international of course. Ya abandi baririmbye kenshi usanga bafite abantu baba role model. Ninde role model wawe? Fise benshi, ni benshi cyane naho no badondagura sinobamara. Mugahe mwe usumba abandi? Mu role model wanje wa mbere ari mu mama wanje kuko niwe niwe natoye itala kuriwe. Urumva rero abandi nabo baza wa kabiri naho gatatu. Wa kabiri ni Lady JD kuko yarambungabunge mu miziki, yaranshize hajya aranyigisha ibintu by'imiziki. Abandi nabo mbona nyene niturahura. Mbega abakenyezi bakora umuziki kenshi barakunda kugira intambamye nyinshi iyo hageze kuri promotion n'ibindi bakabivuga ukundi. Mbega Linah Blanche wewe nizihe challenge hura nazo muri music? Novuga ko muri izo nyene z'ama promotion nazo nyene ndahura nazo mugabo ngira biriko birahinduka. Niki hari nk'ikibazo gikomeye cyane wewe umaze guhura naco mu industry ya music y'u Burundi? Burundi canke kuvaho natanguri? Aho ushaka. Novuga yuko cyambere na mbere nuko abantu baguma bancitse intege. Barambwira ngo sinshobora kugera hajya, sinshobora gutera imbere ngo nofuma ngende kukudandaza itomate mugabo nagumije umutima wo gukora kandi ndibaza ko mu misiza nzoshika kure gusumvya ubu. Linah Blanche ikintu wovuga kiboneka umaze gukura muri music kuva utangure gushika no munsi ni giki? Gukura muri music ni vyinshi kandi ibindi nibanga muzobibona mu misiza. Mw'ivyo vyinshi watubwiramwo bikenya bitari banga?
Well, novuga yuko muziki je umpa ibintu vyose sinovuga ngo ari cyo ngo ntiza mu bindi bintu naho ubona ndiko ndakora ibikorwa vyanje biva mu muziki nyene rero sinovuga ngo ari byo nokura muri ivyo namaze kuronka ngo mvuga ibi nabikuye ngani ibi nabikuye nga byose byavuye mu muziki ukabona mpagaze ngani kubera imiziki nyene. Hamwe n'ivyo nashaka kukubaza Linah Blanche urafise ikindi kintu ukora part ya music? No, nkora imiziki nkakora imiziki nyene nkura amahera mu muziki nkayisubiza mu miziki nabindi bintu nkora. Tugende inyuma ya music, Linah Blanche ni umuntu ki mu buzima busanzwe akunda iki? Jewe ndi umuntu nkunda abantu, nkunda gutwenga, ndakunda guhuza n'abantu bose, ndakunda kuvugana n'abantu neza atakibazo na kimwe kuko I love peace nuko no bivuga. Nkunda amahoro. Ikindi kintu nakunda kandi maze kubivuga kenshi je sinkunda beef kandi sinkunda ma showbiz. Aho nyene kuri showbiz ni kintu mu bintu essentiel boosting amuririmbyi bikamushira ku indi level umanaginga gute kuba mu muziki ata showbiz ufise? Well, je novuga ko ibikorwa vyanje ari byo bingurisha atari showbiz. Ugerageje kuraba abantu bakora music ngaha anya mu bigeme canke mu bandi bantu Linah Blanche wiha ikibanza ikihe? Jewe na kibanza nishiramwe ahubwo ndi number 0. Number 0. Sigura ko abandi bose bazi inyuma yawe. Oya sinavuze gutyo. Kubera imbere y'ibiharuro hatangura 0 ende turabiza mu nyuma. Basi reka sinihe na kimwe. I don't want to put myself anywhere. Reka abafans banje aribo bazonshira aho bashaka. Nawe mugabo rakwiye wowe ndagira urafise ahantu ukora uvuga ati je nshaka kubaha anya nshaka kugira uko onya. No. Ako icyo gikorwa ndagisigiye abafans banje. Linah Blanche tubwira ibintu bitatu abantu batazi kuri Linah Blanche. Je ndi umuntu nkunda gutwenga. Cyakabire ndakunda privacy. Ndakunda kuguma ndi jenyene cyane kugira niyumvire ngume ndiko ndipangira ibintu vyiwanje nyene. Icya gatatu ndakunda imiziki kandi ndakunda kuririmba cyane niyo passion iwanje ya mbere. Linah Blanche ufise ihe migambi ya vuba iri hafi mwino muko woheruka gushira intuzenya video hanze ya ntumbe kure hari izindi projets ziba ziriko ziraza canke? Projets ziriho mugabo sinkunda kuvuga ivy'iwanje je nkunda kuba ndinumiye akazi kiwanje ibikorwa vy'iwanje bikaza hagaragara hageze. Okay, ubuherutse narabonye amafoto kuri status Linah Blanche n'abandi bigeme bahuriye muri Buja Flavor basohotse. Eske mwari muri mu bintu nyabaki mwari mufite objectif? Twari duhuye kugira dusangire tumanze twumve ni bintu tumaze gucamwo nk'abakenyezi abaririmvyikazi kandi turabe n'amasolution amwe totora mu bibazo tuhama ducamwo. Abantu nka Natasha n'umwigemekazi kandi nawe araririmba mugani twigeze tumubonamwo ese mwari mwaramuhamagaye canke byagenze gute? Well, je nahamagawe nk'abandi so I don't know umuntu yabiorganije murazi ko ari Mireille rero ngira mu mubaza we mukumva ukuntu bimeze. Okay, turabandanya tuganira buke na Linah Blanche ikiganiro ni Celebrity Street kiko kiraca kuri ikirezi.net ushaka kudukurikira bashobora guca kuri channel yacu ya YouTube yitwa Ikirezi Web TV ukagira subscribe hama ukabandanya kumugira share comments n'ibindi byinshi bitekerezo byanyu turabikeneye kugira tubandanye tubumviriza. Okay, mwagiye muravyumva inyishu zigiye zitandukanye ku bibazo twari dufise kuri Linah Blanche. Ushaka kumenya Linah Blanche ninde yababwiye ninde Linah Blanche akondiki yankiki reka tuguhe umwanya Linah Blanche ashobore gushikiriza akajambo kiwa abakunzi biwe kugira ashobore kubandanya dusozera iki kiganiro twatanguye. Linah Blanche akajambo kamwe ku bakunzi bawe. Nobabwira ko bagume bampa support nkuko bahora bayima kandi si nzogerageza nkore ibintu vyiza gusumvya ibyo maze gukora kugira ndabanezereze nabandi batuma ngira ishaka ryo gukora ibintu vyiza ataribo nkene support yabo ukaba unkunda kandi uzi ko ndi Linah Blanche genda kuri YouTube yanje gira subscribe and kuri Instagram, Twitter na Facebook ni Linah Blanche nyene just like. Thank you Linah Blanche. Abakunzi b'Ikirezi Web TV murakoze cyane iki ni kiganiro Celebrity twari turi kumwe na Linah Blanche murakoze naho butaha.